Kw'igenekerezo rya gatanu Kigarama uno mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarahaye umubonano umuhuzabikorwa mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi Damien Mama mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'uwo mubonano, umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzamateka Gabi Bugaga yashikirije ko Nyeniteka arongoye inama nkenguzamateka yashimiye umuhuzabikorwa w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi ku bikorwa vyiza iryo shirahamwe ririko rirarangura mu Burundi. Yamenyesheje ko kabaye akaryo ko kumenyesha ko hariho amasezerano aheruka gutegwa ko umukono hagati y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU na leta y'u Burundi azotuma igihugu kirushirizaho gutera imbere. Yarongeye amenyesha ko abo bategetsi barabiye hamwe n'ibindi bisata bashobora gufashanyamwo. Nyeniteka umukuru w'amahinguzamateka yaje kwakira uwo kwita umuhuzabikorwa mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ngaha mu Burundi. Mu byo baganire rero ahanini kwari kumushimira ku bikorwa vyiza bariko barakora mu gihugu kuneza bene igihugu n'iterambere ryabo n'igihugu. Murazi ko inama nkenguzamateka yegereye cyane gose abene igihugu biciye mu nzego z'abatowe. Rero iyo bagiye hagati mu gihugu abubahwa barabona neza yuko iryo shirahamwe ririko rirakora ku neza y'abene igihugu mu kurwanya ubukene, mu gwaruka, mu bafasoni no mu gihugu cose. Kari kandi akaryo ko kumenyesha yuko hariho ayandi masezerano hejeje gutegwa ko igikumu hagati y'ishirahamwe mpuzamakungu hamwe na leta y'u Burundi bizotuma igihugu gitera imbere gusumba. Ica gatatu novuga nuko bagerageje kurabira hamwe ibindi bisata boshobora gukoreramwo kugira ngo n'amahinguzamateka nk'uko nabivuze igira uruhara rudasanzwe kuko isanzwe yegereye inzego z'abatowe, kuko uri kuritegereza nk'abamusitanteri batwara amakomine bariko barabogozwa hamwe na hamwe urashobora gusanga ari ukutamenya amategeko abagenga, ntibamenye ico barekura n'ico batarekuriwe, ugasanga handi naho hari n'abisamaza. Ibyo byose rero bituma urugwego rugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo makosa akogwa n'izo ndongozi zizewe agabanuka, kuko murabona ko hirya no hino hariho utunenge tumwe tumwe. Rero ni muri iyo ntumbero baganiriye ku byo boshobora gufashanya kugira ngo uwo mugambi ushigwe mu ngiro, kuko iyo inzego zitekanye zihagaze neza igihugu kiratera imbere. Iyo hagomba haba utuntu two guhungabana biradindiza iterambere mu gihugu muri rusangi. N'ivyo bavuganye.